Warubizi. Bakunzi ba Warubizi, nongeye kandi kubaha ikaze mu kiganiro cacu. Abakunzi banje kaze tubane. Rero n'umunsi murabona ko atari bisanzwe. Nama nababwiye yuko jewe imisi yose ntangura ikiganiro mvuga ngo nagiriwe bakwe. N'uno munsi rero nagiriwe bakwe. Murabona yuko tutari muri studio za Warubizi, murabona ko bwije, aya siyo masaha dukora ibiganiro. Rero ni ikiganiro ki special. Twakiriye umukozi w'Imana adasanzwe, twagiye kumuraba aho yashikiye. Rero aho hano twagiye ni kure bantu b'Imana, twagiye Imirambi. Rero ndabasavye muze tubane n'umukozi w'Imana akomeye, n'umuaposo, n'umuririmbyi, abantu benshi ndazi ko bakeneye kumva ikimurimo. Rero tudatinze, tutarandiriye bantu b'Imana, twagiye kazi. Kaze mu kiganiro cacu, kaze aposo, kaze mama aposo. Turabakiriye. Imisi yose dutanguye ikiganiro cacu twama dutangura dusenga. Twagira dusabe aposo dusengere hama tubone gutangura ikiganiro cacu. Kaze. Reka dusenge. Mana turagushimiye, uri Mana yacu, uri umwizigirwa. Turagushimiye ko aka kanya arakanya kumugisha ko kuganira ku ijambo ryawe, ibikorwa ukora mu buzima bwacu. Turagushimiye Mana n'abagiye kudukurikira muri iki kiganiro, ko twese hamwe imitima yacu igiye gufashwa kandi ubuzima bwacu ubandanya kubutumbereza mu nteguro zawe. Icubahiro n'ishimwe bibi vyawe. Amen. Amen. Kaze mu kiganiro cacu aposo. Murakoze. Mama aposo karibu. Murakoze. Abantu bariko baraturaba bashobora kwibaza ngo ni gute aposo ari muri Phoenix, bigenze gute? Aposo nashaka mwitondore hama mutubwire ico abantu baba baziko kugira bashobore kumenya yuko n'umusi twicaranye na aposo muri Warubizi. Karibu. Murakoze. Amazina yanje ni Apotre Apollinaire Habonimana. Nkaba nubakanye n'uyu musheri wanje turi kumwe hano. Tukaba turongoye igikorwa ishengero ryitwa Shemeza Worship Temple riri mu gisagara ca Bujumbura, kandi nkaba ndi mu gikorwa kivuga butumwa ndagikorera Imana indungitse hose. Nico gituma n'ubu jewe na madame turi hano. Hama igikorwa kindi abantu banzi ko ni igikorwa cyo kuririmba indirimbo zitari nke. Imana niyo buhungiro n'inkomezi zanje, n'umufasha atigera yovya seruka mu magorwa. Mbega notanga iki mwami nk'ishimwe ryawe? Mbega notanga iki mwami nk'ishimwe ryawe? Ndaguhaye umutima wanje nguganze mukiza. Iyo ni indirimbo imwe muri nyinshi. Ndanezerewe rero kuba natumiwe muri iki kiganiro. Amen. Murakoze. Mwumvise ijwi ryiza ryarimo. Mama aposo karibu. Amazina yanje ni Jeannette Habonimana. Nkuko umutware wanje yabivuze, yibagiye kuvuga ko dufise abana. Nabikubikiye.
sinari kuvuga byose. Dufise abana 4, abahungu 3 n'agakobwa. Kandi turakunda Imana, turashima Imana kubwo umugisha Imana yaduhaye w'abana. Amen, amen. Aposo abantu benshi barazi ko muririmba, ariko nshaka gatoya ndabasubiza inyuma. Aposo ndashaka mutubwire kuri mama Aposo. Ni ryari mwamenyanye gute? Mutubwire urwo rugendo. Karibu. Birakomeye, bwira mugenzi wawe ati birakomeye. Birakomeye. Uyu mudamu rero umubona ngaha. Twamenyanye naramurongoye muri chorale, muri groupe ya worship and praise, canke muri ministère Shemeza Music. Ego niho ndatanguye kumumenyera, ariko nta cyumviro by'ukuri cyari gihari. Kuko twari muri ibyo bikorwa nyene byo kuririmba by'ivugabutumwa. Hanyuma yari mu gisata cha danse traditionnelle. Mu nyuma arevoluwa mu byo kuririmba. Rero namumenye muri eglise turi muri ico gikorwa cy'uburirimbyi. Ibindi ngira ngo mama Aposo arabivugira. Nivyo nyene yavuze. Twadusanze dukorana muri ico gikorwa, yari umurongozi wacu. Naratamba ikinyarwanda amemta nkaririmba. Rero icyo cyumviro nicari gihari kabisa, sinashobora no kuvyiyumvira. Ariko kwera nyene umugambi w'Imana, Imana umugambi yayo ni igera kure vraiment. Imana yabikoze nyene mu buhinga, ikintu mu buryo umuntu adashobora kubisobanura vraiment. Byagenze gute no? Byagenze gute? Byagenze gute? Reka ndabivuge. Umufashe. Urumva? Ego. Jewe harageze igihe ngera mu myaka yo gushaka kubaka urwanje. Hanyuma ndaresha nkuko umusore ageze mu bigero aresha. Ariko uyu naguma mbona ari umwana kandi ari mu bondongoye muri team. Ndagenda iyo ngakunda uyu bikarangira byanse. Ngakundana n'uyu bikarangira byanse. Ariko kandi icyo nshimira Imana mu kuresha kwanje, nta bintu by'ubube gito vyarimwo. Ko nari nsanzwe ndi nkijijwe kandi nkora n'igikorwa c'Imana mu rusengero. Relation yose ninjiramo yabiri officiel. Abapastori banje baramenya ko hari engagement mfise, bakanayisengera. Ariko bikarangira bitabaye, bakanabimenya. Bikuvuye ko canke bimvuye ko canke bivuye kuri uwo wundi. Umva ntumenye aho byankiye. Icyo umenya nuko ntiwari umugambi w'Imana, ko bitabandana nje ntiwari umugambi w'Imana. Gushika rero aho Imana ingiri yuko icambona uyu mudade. Ntangura kwinteresa kuri we. Ndabivuge byose. Nukuri bivuge nta kibazo. Nsanga nawe ari mu yindi relation. Ni inkuru ndende ntawo bivamo. Nsanga ari mu yindi relation. Ariko Imana jewe yari yamaze kumpindukiza. Ntangura kumugira umugenzi. Nawe arabibona ko hari icyahindutse. Hari icyahindutse, ariko yari mu yindi relation. Vya kugira ayivemo. Reka ndabivuge.
Yivugira. Karibu. urumva nakundana n'umutipe adakijijwe ndi muri korali ntunyibutsa ahubwo ariko uwo mutipe vraiment ni hamwe nyene umuntu udashobora guhindura umuntu naraja kumutora muhira tukajana gusenga ufite kwa kundi ubibaza ngo bivuge neza yashaka ko akizwa ku nguvu kandi yaranyemerera akaza no gusenga iwabo bari banzi bankunda ico cyonyene numva umenga n'uyu nyene c'est pour la vie ariko umugambi w'Imana nyene Imana irabikora donc ariko sinatinya no kuvuga muri eglise abarongozi bari babizi no muhiri wacu ko ndi kumwe n'uwo muntu akaguma atabaza ngo tumusengere abakobwa bararinda ariko Imana hari ikintu cyabaye kugira ngo iyo relation yacu ishobore guhagarara kandi nukuri hari igihe uba ushaka ko ibintu ushobora kubihagarika ariko ugasanga mu mutima wawe nturarekura rimwe na rimwe naravyiyumvira aje uwo muhungu nkavuga ngo ndaza kuyimubwira ko biheze bijanye n'igikorwa iki ariko hari umunsi narekuye mu mutima wanje ndavuga Mana ngira ndekure nimba uyu ari wiwanje ufise inzira nyinshi ushobora kumuhinduriramwo ukazomugarukana ari nkuko wowe ushaka ariko Mana ndemeye kukumvira cyandarekura ndagutwenze uwo muhungu nyene umunsi umwe yarantelefone kwera ntiyavyemera bwa jajago nyene wampevye ndagaje naguhevye kwera ushobora kugira ikibazo kwera jewe kwera kutumvira Imana ugasanga kwa kundi naenda kuziga ugasanga ugize accident ugize ikibazo ugasanga ndagukwegereye ibindi bibazo rero nize donc kumvira Imana hama Imana niyabona ko ari wowe bikwiranye nanje izo kugarukana ariko ntiyavyemera haciye iminsi rero ararota uwo muhungu nyene ambwira jaja ngo nabonye urongorwa donc n'umuntu wo kuri eglise umupastor wo kuri eglise n'amasengesho nayo ndamubwira oyaye nta uhari umva apotre nawe yari muri relation abandi bapastori bari basanzwe bafise abagore babo siniyumvira umupastori nkaraba mu bandi bantu ariko Imana yabicishije muri iyo nzira nyene ibiganiriza uwo umuhungu yaragize ubwoba yambwiye jaja ndagukene uzoze muhira turaganira abimbwiye ndavuga me mu nyuma niho nagiye gutahura bya bindi yambwira ndaga bya bintu byarabaye uziko narongo n'umupastori nashaka utubwire umaze kumenya ko ari we urumva yaragutelefonye uwo umwari ko aravuga ati je nabonye uzorongorwa n'umupastori umaze kumenya ko ari we ico gihe hari hageze ko akubwira canke waciye utekana hama mwagiye gukundana ryari na Apostle oya ntihari bwagere umva yari nyene umurongozi w'iwanje ariko yarankurikirana bijanye hari ikibazo cyabaye sinzi ko no bivuga ngira bashobora gufasha abandi sema yote urumva nari ifise narose diplome ku ishure nafise umugenzi wanje yaba hanze yari yaje kubijanye niyo diplome yanje kunyifuriza kugira ngo aze tubane rero naragiye muri boîte ndi muri kwera yambwiye jaja kintu donc yumumenga ntaco ntokora muri boîte de nuit naramuherekeje umugenzi w'iwanje juste kugira ngo ndamunezereze ndavuga okay kangende gusa cantaha komsejo nzoca gusenga bavyumvira shetani yari yaneye nyene hama rero urabona abakristo babandi no munsi donc avuye gusenga caja no muri boîte barambonyeyo barahamagara umupastor avuga uzi umuririmbyi wanyu twamubonye ndavuga barahakana avuga no jaja oya muramubeshe rero dimanche sinashoboye kugenda gusenga ko dufise ibikorwa vyinshi muhira vyo gutegura nyene umva apana diplome yari yaheze la veille kwegeranya ibintu iki acarampamagara arambaza bite ngo byukuri wewe
nca ndamubwira ego je naragiye ariko sinatevye naciye hano rero bukeye bwaho lendi muri repetition naragiye muri repetition nyene twari dusanzwe dufise repetition uyu yari yamaze kubimenya duheje arandeka repetition irahera yaravuze ko tuvugana mu nyuma canambwira ko nobaye donc ndahagarika ivyo kuririmba uravyumva cha ndabihagarika me numva bahamagaritse kwera none nibabizi bikini donc ariko ni Imana yabishatse kugira ngo na vya bindi vya wa muntu umva mba muri ubwo buzima ntaririmba semene ya mbere bakambaza bite bakibaza kumbure nagwaye kumbe nibazi ko ndi mu bihano me mu nyuma barabimenya nyene ariko rwabaye urugendo rudasanzwe kubwiwanje kwisuzuma nivyari bibereye vraiment ivyo nari nagiciyemwo kwera abagenzi bashobora gukoresha amakosa vraiment kuko nari mfise n'undi mugenzi wanje we yarakijijwe yarambwiye jaja nabonye iforo y'aba bantu vraiment ntiwemere ko baza kugutwara mena nka kumumvira donc nafise abagenzi babiri donc umwe akijijwe n'undi adakijijwe wowe ndambwira jaja ntugende nabonye aba bantu bako bashaka gutwara mu gesombe canumvira wowe yavuye kure baga ntaco reka ngende juste gatonyeje cantaha kandi naciye ntaha kare sinatevye vraiment ariko uramba ko yari umugambi w'Imana kugira ngo ibintu bikosogwe uje mu nzira nyayo rero muri ugo rugendo yarambaye hafi vraiment yarambaye hafi donc narabaye sincère kuri akambaza bimeze gute nkamubwira ehana oya bwo ndamukunda donc wa mutipe twakundana nkamubwira ko ndamukunda ibike ko vyanse ariko ndiko ndagerageza rero kenshi urumva ko nsubiye inyuma bijyana agenda avuga hari gihe twahura n'ujya mu muntu shaka kumubwira ugasanga acianzanzani amakado ibiki tutimagine nkavuga none ngano kubaho ka vraiment ntabikora ukambwira ko muhere bikanga me hari umunsi nafashe decision niriwe ndasenga ndagamana shoboza nimba ibi bintu ari biri mu nzira ushaka ko njamo rabi ngene ubikosora kirikare rero uwo munsi vraiment na decida no kuri Imana yabanye nanje nace ndonga najya jambo ya Abraham atanga Isaka nk'ikimazi donc kuri jewe uwo mutipe yani ikintu cha grave kiri cher kintu nakunda numva umenga biragoye ko shaka kukirekura ariko Imana nyene ndiko ndaganira nawe iryo jambo riza gutyo rije gutyo rero nawe aravyumva ngo nimba ariko Imana yawe kubwiye ariko ntiyabitahura arataha nyene nk'umuntu ababaye ariko muri urwo rugendo rero uyarambaye hafi nkurikirana bimeze gute aho niho vyatanguriye rero urugendo rwanje nawe sinzi ko ari none ni gute wagiye kwiyangaja kuri mama Jeannette urumva jewe ivyo narimwo Imana yari yabikubise ubuhiri kwanjye hanyuma Imana yaramfashije ikintu cyose gihagaze sinensista numva ko Imana ibifisemo uruhare ko ikintu kidashoboye kwa avansa nticyavanshije nyene rero jewe relation narimwo yari imaze guhagarara igihagarara je nari ngeze mu bigero numva atamwanya mfise wo kurindira numva nubundi ntegerezwa gusenga Mana next step niho rero projecteur yacimurika uyu mudada yego nca ntangura gukwegwa nawe ntangura kumuyinteresa ko ntangura twaba no muri quartier imwe ntangura rero kumugira umugenzi nibaza ko nawe yaciye abona nyene ibikurikira haciye periode ingana iki kugira ushobore kumubwira yuko mwokundana nta mwanya nari mfise wo guteba nta mwanya vraiment nari mfise wo guteba nibaza ko peut-être 2 mois 3 mois
urumva nta bintu byo kwigirisha. Hanyuma numva mfise iyo conviction ko Imana yahindukije umutima wanje kuri we, numva atacotuma ntamubwira ico numva mu mutima. Hanyuma ko anzi nk'umurongozi wiwe, vyari clair ko nawe afata umwanya wo kubisengera. Basi byarakoroheye, yaroroshe kugira ashobore kwemera. Mama Apostle mwaciye mwemera ngo yagize ibyo abakobwa bose bagira, ati ngiye kubisengera. Nahako kanya aba yumva yo gufira terme ndamukunda umukobwa wese acavuga ati mpakanya nje kubisengera. Kandi nibaza ko ari ikintu ciza. Nubwo atabagiye gusenga ariko akaba agiye kubaza umutima, kuvyumvira ko canke on sait jamais arashobora kuvuga uti ndabaza umugenzi wanje famfe ico yiyumvira kuri uyu mutipe yampropoje. Ivyo biba ari uburenganzira, ariko cari igihe vraiment c'Imana, cari igihe c'Imana. Sinarindiye umwanya munini, hanyuma vyaciye bitangura kugaragara ko hari ikintu. Wow, Imana ishimwe. Nashaka muturirimbire mwese muri hamwe indirimbo mwoba yoba ibafasha mu ndirimbo zawe Apostle. Agira ngo dusabye kuririmba indirimbo namuririmbiye. Irahari urashobora nimwitubwiye wumva icyatinye. Ego Mama Apostle. Naba ari wenyine avuga iyo yindi. Turirimbira iyo ndirimbo Mama Apostle yakuririmbiye. Arayizi wenyine. Wewe tu napenda katika moyo wangu, wewe tu napenda katika maisha yangu. Urazi gituma atashaka kwiririmba? Ni indirimbo twaririmbye umunsi wa mariage. Kubera ko wari umusavye ngo aririmbe iyo mu isengero. Yaciye Jena nsimbira kuri iyo. Ego. Ibindi rero na propose Jena numvise mu mutima wanje haje iyi. Nce mprofita nyene kumubwira ko ndamukunda kandi. Love you too baby. Wow. Nashaka muririmbire abantu bariko baradukurikirana. Abantu benshi barakunda indirimbo zanyu. Nashaka indirimbo woba waramenyekanye ko Apostle. Abantu baba baramenye indirimbo ya mbere, abantu baba baramenye ati uyu unye ni Apollinaire. Urashaka kudupropoza? Ni wowe uyizi. Hari indirimbo narimbye nyinshi, nanditse nyinshi, n'ubu ndacandika. Mutararirimba nashaka ndababaza mufite indirimbo zingahe? Hajya turazirenga. Abakurikirana ibikorwa vyacu, abatangaza amakuru, sinzi abaziharuye bavuga ngo zirenga 60. Ariko vy'ukuri zirarenga. Nibaza ko zishika mu 100, harimo nizo tutarasohora. Kubera ko si buri gihe nandika indirimbo ngo nja muri studio. Hazo nandika tukaziririmba muri eglise, n'ama eglise akaziririmba ariko zitarakorwa muri studio. Ego. Nariko ndagira recherche ndaba indirimbo yoba imaze igihe kinini. Hari indirimbo yitwa Igituma ndirimba. Iyo ndirimbo narayiravye nsanga imaze more than 16 years. Nashaka ndababaze iyo ndirimbo muyiririmba niyihe inspiration mwari mufise? Ni giki mwumva muri
kibasunikira kuririmba ijya ndirimbo? ni indirimbo ivuga kuri engagement, commitment yanje ku buzima rukristo Imana impamagarira kubamwo, kandi ubwo buzima butuma umunezero wanje utava ku kindi kintu icyo ari cyo cyose mu bifadika. Ukuririmba kwanje, meaning y'ubuzima bwanje idahagaze ku bifatika. Ashaka kuyituririmbira? Igituma ndirimba, ikinera gutwenga, nuko mfisa mahoro aratangwa n'isi. Iyo hari bingoye hirya hino na nzira, numva ijwi ry'umukunzi ambwira ngo sintinye, nduwiwe nawe nuwanje, aranzi nanje ndamuzi, kubimenya nibwo buzima, fisama hora dashira. Apostle ndashaka mumbwire ni gute mushobora kwandika indirimbo ikamara iyo myaka yose ntihere uburyohe, iminsi yose y'uko yumvishe mu gutwi ikama ifise ikintu gishasha? Nukuri indirimbo zanyu ni indirimbo zimaze, hariho iza kera ariko still naho uzumviriza ubunye zama zifise uburyohe ntizihera uburyohe. Reka ndabivuge nk'uko nama ndavyumva abantu bati indirimbo za Apostle ntabwo zihera uburyohe. Nirihe banga? Nibaza ko atari banga. Kubera sindirimba kubera kwiryohera, sindirimba kubera kugwiza ama views no kwamamaza akandi kantu gashasha, kuko ivyo umu artiste wese yobikora kandi biroroshe gukora. Ariko source aho tuvoma, aho iyo message yavuye, nizera ko ariho hari impamvu ituma iyo ndirimbo iramba, igumana akanovera. No kuvuga ngo aho yavuye n'intumbero y'uwanditse iyo ndirimbo. Kubera urashobora kwandika indirimbo canke gutanga message uri umuvugabutumwa ufise intumbero peut-être yo kwiyerekana, peut-être yo kwerekana ubuhinga bwawe. Ikintu cyose rero Imana irafisemo inyungu. Ikintu cyose kidashira izina ryayo hejuru, urumva nyene ko kiba gifise umwanya waco, kiba gifise inkomezi zaco zifise aho zigarukira. Rero nizera ko simplicité mu kwandika indirimbo, iyo simplicité ifatanye n'isoko umuntu avomamwo, n'ubuzima bwanje canke uwundi yandika, ubuzima bufatanye n'iyo Mana uba uriko uravuga, ko atari ibintu byo gufundikanya,
ni témoignage y'ubuzima bwanje, ni inyota iri mu mutima wanje ibiriko ijanye naho nshaka gushika mu gukura, mu kumenya Imana, mu kuyikorera, mu kuri no mu kugororoka. Ivyo rero ni ibintu usanga biriko birakomeza canke biha agaciro igikorwa canke indirimbo mba nanditse. Ego. Murakoze cyane mama Aposo. Muba mwandika indirimbo namwe? Ari indirimbo muzo Aposo yoba afise twaba tuzi ko ariwe yanditse ariko hari uruhara runini muzifise? Ya murakoze. Nanje ndandika. Ego. Nawe n'umwanditsi urumva ubana na Suneba ugasuneba nkawe. N'umugani ariko asanzwe afise impano yo kwandika. Ndandika vraiment. Nk'ubu ari album shashe ruka gusohoka harimo indirimbo yiwanje. Ndanditse. Ndafise n'izindi ntarasohora mezi ziri ku gipapuro. Ego. Nashaka mubwire mbwira n'abantu bariko baradukurikira Aposo afise album shasha. Aposo wobwira abantu ingene boyironka, ingene boyirondera kugira bazumvirize? Karibu. Numugisha kuba tubafise abantu mwese muriko muradukurikirana, murazi igikorwa nk'iki gishigikirwa n'abantu. Murazi ko bitokunda ko Imana iduha ivyiduha idafise abidutumako abo bigaburira. Kuba tubafise rero hari igihe muba murindiriye indirimbo, hari igihe mutubaza ngo nshasha zizoza ryari, ntizize mu gihe muzishakirako. Hari nagihe abandi babaza ngo nshasha ngo zirihe kandi zimaze umwaka zarasohotse. Ariko twashaka kubatangariza ko album yitwa Ubuntu Bwawe imaze gusohoka. Video zibiri zigize iyo album zimaze gusohoka. Imwe yitwa Vyabaye Bisha. Video ya mbere yasohotse, yindi yasohotse mu ndwi iheze yitwa Ubuntu Bwawe. Ego. Ndagushimiye ingene wamunyitwara rika, ubuntu bwawe Yesu nibwo bunshikanya. Kana ka extrait gatonya ka video shasha iri mu rukurikirane rw'izo ndirimbo. Izo ndirimbo rero mushobora kuzironka kuri YouTube, mushobora kuzironka kuri Spotify, mushobora kuzironka kuri iTunes, kandi igihe cyose mu partage canke mukagura izo ndirimbo bidutera intege kugira ngo dutegure izikurikira. Aposo shaka mumbwire mumaze kubaka ingene ubuzima bwahindutse mumaze kubakana na Madame Jeannette? Wow. Icyo kibazo ni cyiza cyane, ariko gishobora kutubana kirekire kuko wubatse urabona kuva mu buzima bw'ubunyakamwe. Kandi urumva nari narakubititse. Icyo ntababwiye nuko nkiri muto nifuza kuzogira mariage mfise imyaka 25. Ku myaka 25 ntivyakunze, ariko nariko ndaresha. Niyo myaka natanguye kuresha ko nari mfise intumbero, ko ni vyiza kugira intumbero ukamenya n'icyo sengera. Rero naje kugira mariage kuri 35. Sivyo sheri? Urumva? 10 years later. Yes. Urumva? Rero nari mfise igishika. Nari narafashe umwanya ukwiye gusengera urugo. Nari mfise expectations zijanye n'ico jewe
nifuza kuba n'icyo nifuza gukorera umugore wanje. Rero ubuzima bwanje bwarahindutse cyane. Burya urugo rurakuza umuntu. Yes. Rutuma umuntu ahinduka mu vyiyumviro, ingene ukora ibintu, ingene utunganya ibijanye n'umwanya. Rero na cyane cyane ugize urugo haraba ikintu cyitwa stabilité. Uraba stable, hanyuma ukaba more focused, ukagira intumbero, hanyuma ugapratika ibijanye n'uburongozi. Kubera ko nubatse urugo nsanzwe ndi muri mu gikorwa c'uburongozi. Natanguye gukorera Imana nkiri muto. Rero nubatse urugo nsanzwe ndi mu burongozi bw'ibikorwa by'Imana. Burya rero biranyaruka cyane kwiga iyo upratika, wimenyereza uburongozi mu rugo. Birafasha cyane. Rero je byaramfashije, nari nsanzwe ndi passionate, nkunda ikintu kijanye n'uburongozi, nkiga ibijanye n'uburongozi. Urugo rero ruza nk'irindi shure ryo kunyigisha uburongozi, gushira mu ngiro mu bikorwa ibyo nsanzwe nzi nka teori. Rero uyu mugore wanje yaramfashije kuba stable, kuba umuntu ashinze imizi mu bijyanye n'uburongozi, mu buryo bwo kwiyumvira, mu buryo bwo guserva abandi, nkaba focused mu gikorwa, na cyane cyane hamwe no kuba ari umufasha. Yanyemeye azi ibyo nsanzwe nkora, iby'Imana yampamagariye. Rero byabaye byiza ku buzima bwanje. Urakoze cyane Apostle. Nashaka mbaze Madame Jeannette, urumva ko yari umurongozi, ariko mugeze mu rugo hariho yabaye umugabo, umutware. Mbega vyaroroshe? Hariho iyindi shusho woba warabonye utaruzi ari umurongozi wawe? Murakoze. Ego mu rugo nkuko yabivuze, mu rugo ni ishure, ni ikibanza cy'umuntu akuriramwo. Hari ibintu byinshi, hariho indi découverte menshi umuntu agenda arabona ari mu rugo, binyuranye nuko umuntu ubusanzwe umubona mutari kumwe. Ego namubonyemo ayandi ma potentiel menshi kuri we. Nukuri nkuko batubwira ijambo ry'Imana, umugabo n'umutwe. Vraiment yabaye umurongozi mwiza ku rugo rwiwe hamwe n'abana. Vraiment vyatumye ashoboza, aranyankuraje vraiment. Kubera jewe nari umuntu ntiyemera, nabona umenga ibi ntavyo noshobora, ariko vraiment yambereye umugisha. Yatumye donc ari utuntu twinshi yansunikiramwo, ambwira ko urabishoboye, gushika n'ubu aracansunika. Donc ikintu mbona umenga jewe ntaco noshobora, warambwira go ahead, iki urashobora kugishobora, courage. Nkavuga kwera uranyemera gushika hiyo. Rero nabonye izindi ngabire, ayandi ma potentiel arenge vya muri donc taragira mariage. Turi mu rugo natangiye kubona ibindi bintu vyiza kuri we, kandi vyatumye nanje bishobora kunkuza. Bani guhezagire. Amen. N'ubu turacagerageza kuko urugo n'ishure ribandanya. Hari kuko abantu hari gihe mu rugendo rw'urugo batanibuka n'amasezerano bahanye umunsi wa mariage, mu kwambikana impeta. Urazi ko hari ivyo umugabo abwira umugore, umugore akabwira umugabo. Hari igihe biherera ngaho nzogukunda mu bihe byiza no mu bihe bibi, tuzogumana, urumva urupfu nirwo ruzodutandukanya, canke Kristo aje gutora ishengero. Ivyo rero kubera urugo
nkunda mu nyigisho z'ingo n'imiryango nkunda kwibutsa abantu ko buri nyubako yose ikintu cyose cyubakwa umubatsi wese akwiye kugumiza icyumviro hafi ko ivyo wubatse aho bukera kera canke vuba bishobora gutegwa n'igihuhusi umuyaga. Umubatsi wese w'ubwenge yubaka azi ko inyubako yose ishobora guhura n'igihuhusi. Rero igihuhusi iyo gisanze ivyo wubatse bikomeye kirahuhuta, isuri rigasuriranya, ariko inzu igasigara ihagaze. Amen. Rero kubaka urugo n'amaprincipe y'ubwami bw'Imana bikomeza urugo, nivyo twiga hanyuma tukigisha, hanyuma tukabandanya gusaba Imana ngo idukomezemwo kugira ngo ibihuhusi by'ubuzima, ibitera imiryango, ibitera ingo, ibitera amakupe bisange urugo ruhagaze neza. Sinzi ko ari akantu ushobora kongereza mu byo watubajije amadefi mwahura navyo mu rugo. Je narigeze kugwara, naragwaye muri 2017, niyo ucubona rirya jambo yeje kuvuga ngo mu mahigwe no mu marusho bijya bintu tusezerana imbere muri eglise ubibona uri kurabibamo vy'ukuri nukuri. Niyo naciye mbona importance donc yo kugira umuntu akuba hafi, umugabo wagukunda. Ntivyari vyoroshe, nari merewe nabi, ariko yarambaye hafi ku buryo n'ibintu byo kuri eglise bimwe bimwe yari yabiritse, kuko urugo donc eglise ya mbere ni mu rugo rwawe. Rero yarambaye hafi vraiment, ndabona ko donc ama responsabilité nk'umugabo mu rugo yarayakurikije vraiment, amba hafi mu bihe bigoye, mu bihe bitari vyoroshe, aho abantu bose bashobora kuvuga batashobora kubana na wewe, ariko we yambaye hafi. Donc yarakoze utuntu twinshi ku buryo ndavyibutse vraiment numva n'ubu nosubira kandi kumushimira. Donc urukundo yanyeretse, umwitwarariko, ingene yitwararika urugo, ingene anyitwararika, nukuri ndabimushimira vraiment. Imana yashoboje. Yes, nashaka tubwire gatoya, mbega ico gihe hari habaye iki, niyihe challenge mwaciyemo, ubitubwire gatoya kugira n'abantu bumva uburemere bwabyo, n'ingene na wowe n'ubu unye haraheze imyaka irenga 2 ingene ubwo buremere wumva kandi n'ubu ukagumushimira Apostle. Murakoze. Nari nagwaye ni ibintu bari banteye by'ibirozi bitwa PC muri 2017. Rero ndabigwara, yari mu kwa kabiri, biba byinshi umubiri wose, baransengeye. Nibaza ko abantu benshi vraiment byashitse ahantu kure henshi mu isi yose, abantu baransengera, eglise iransengera, umutware wanje sinovuga isha. Rero ntivyari vyoroshe, ariko ndashima Imana ingene yabanye nanje. Nabonye ikiganza c'Imana, nabonye Imana inkiza, nukuri narabonye Imana ingirira neza. Nabona urupfu, nabona naye napfuye, mbona ko nta gisigaye, naranuka, amasaza kanjako. Ni ingwara yaje nk'ibisebe ku mubiri wose, mu maso, ku maboko, uko imisi igenda umubiri wose ugafatwa, gushikaho byagezaho mu kuryama dusasa isashe kubera ko aryamye kwishuka, umubiri waca ufata kwishuka, hagasigaraho inyama. Rero yari yihebuye, ubona ko nkuko avuze igisigaye ari ugupfa. Ndibuka ko yambaza kenshi ngo ntumva ko ndiko ndanuka, arumva. Gushikaho igihe kimwe yambwiye ko yansavye ko yoja mu kindi cyumba kugira ngo abari hagwarira, hanyuma mama wiwe nawe aze kumugwaza. Numva umenga siko bitegezwa kugenda,
namubwira nti oya, icyumba cacu ugwaye utagwaye ni ca kindi nyene, kandi ni jewe ntegezwa kukuba hafi. Abandi boza bagafasha, mama wawe yoza agafasha, ariko ni jewe wa mbere ntegezwa kukuguma hafi. Ni ukuvuga ngo kumwoza, kumugaburira, kuko ntiyashobora gufata canke fourchette ngo yigaburire. nta kintu na kimwe nashobora kwikorera, byose barabinkorera, nari nk'ikimuga. Apostle ico gihe nyene mwari apostle, mwarabaye apostle ico gihe? 2017. Yari 2017. Kandi urumva mwari mu leader, ni Apotre Apollinaire twari mu bikorwa by'Imana, dufashanya ibikorwa by'Imana, igikorwa kabisa gishushe. Nashaka kumbwira ingene wabimanaginze uyo muyaga uri kurawucamwo, urumva wewe yaragwaye, ariko wewe na wewe it was hard. Nashaka kumbwira, kandi mwari mufise n'abana. Yego, bose bane. Ivyo bintu wabimanaginze gutega Apostle? Bon, ku ruhande rumwe ntivyoroshe, ku rundi ruhande biroroshe, kubera ko umugore canke umugabo wawe nkuko uba wagize indahiro ko mu mahirwe canke mu bibazo muzoguma mufatanye, iyo ni indahiro, agaciro kayo kaboneka mu bihe nk'ivyo nyene vy'ibibazo, mu bihe nk'ivyo nyene vy'indwara, mu bihe nk'ivyo nyene vy'ibihuhusi nkuko navuze. Rero jewe mu kuri narinzi nigishijwe, numva ko ishengero ryanje umwitwarariko wa mbere ntegezwa kugira ari umugore wanje, ari urugo rwanje. Nico gituma ntivyari vyorosha, ariko numva nezerewe kumuba hafi. Numva ata wundi muntu nohamagara ngo azakore ivyo je nategerezwa gukora. Mfise mabukwa nkunda, amukunda, urumva bose bumva kumenga nibo boza ubwa mbere kumwitwararika. Navuga ni mwebwe muzofasha, muzomfasha jewe, ariko ni jewe ntegerezwa gutonda urugamba, ntegerezwa kugwanira intambara ubwa mbere. Ya rero ni principe, ni commitment, kandi bene iyo commitment iyo tuyubahirije ifise impembo nziza. Ya Imana rero yaradutabaye, dutahukana intsinzi. Ya Apostle, nashaka umbwire ku rushengero ico gihe uri kuraca muri ivyo bintu, urumva yuko hari ibintu bimwe wahevye kugira uje kugufasha umufasha wanje. Nashaka umbwire, mbese nta makenga wari ufise canke kwicuza mu mutima ukavuga ati igikorwa c'Imana nagihevye? Wasi jewe. Ego. Ishengero ni rya Kristo. Ishengero nyene ryo. Bibiri ivuga ngo ishengero ni umugeni wa Kristo. Sivyo? Ishengero si umugeni wanje. Urumva? Umugeni wanje n'uyu. Niwe shengero ryanje. Iyo ugiye kwitwararika umugeni w'uwundi, wasize umugeni wawe. Urumva? Yes. Uko nukwihenda. Nico gituma Imana itubwira ngo mu ijambo ryayo, Paulo yandika ishengero ry'Abanyefeso, ariko avuga ivy'imigenderanire y'umugore n'umugabo, ariko kandi avuga n'ivy'ishengero, imigenderanire y'Imana n'ishengero. Yavuze ngo bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo akunda ishengero akaryigura. Urumva? Kristo arakunda ishengero, niryo mugeni wiwe. Hanyuma akarungika umugabo nawe gukunda umugore wiwe, akamwigura.
urwo rukundo rero rwo gukunda tukigura nibwo dutegerezwa guha abo twubakanye. Urumva uca wumva rero priorité na cyane cyane iyo wo mubakanye agize ibibazo. Ishengero rifise abakozi benshi, jewe umupasitori nabo twakorana si twebwe bene ishengero rifise bene ryo. Hanyuma ibyo mba njejwe kubera ishengero ritarongorwa n'umuntu umwe, iyo ntahari abandi barakora ibikorwa. Rero ntegerezwa nta coza gisubirira kubera amaso urugo canke kwitwararika umugore wanje, kuko niwe shengero rya mbere ntegerezwa kwitwararika. Amen. Apostle murakoze cyane mama Jeannette, Imana ishimwe ku byo yakoze. Kino kiganiro kirabwa n'abantu benshi kandi turamaze kugira section zingo twigisha ico umugabo ico bibiri muvuga ko n'umugore. Hariho nashaka ndabasomera ikibazo umuntu yaravye ikiganiro hama aratubwira ati ndashaka mumfashe mu nyishuri. Rero nashaka numva no kibabaza Apostle ko twagira Imana n'umusi tukabaronka. Umuntu yavuze yatwandikiye atubwira ati yaradushimiye kwanza ku kiganiro ciza, hama arasubira aratubwira ati mbega umuntu yo kwigenza gute mu gihe umugabo arenga ibigo. Cyane ikibazo ca mbere tuanze twishura ico. Ego. Umuntu yo icambere no kwihangana. Sivyo? No kumusengera. Kwihangana, kumusengera. Ya, ivyo. Ca gatatu kurondera uburyo bwo kubiganirako. Ubwo buryo bwa gatatu ntibworoshe kuko iyo umuntu ari mu mafuti abanyene aca yikarisha, urumva aca burira umwanya ibiganiro. Ariko Imana iraguha ubwenge bwo gukrea inzira n'uburyo opportunité yo kuganira. Kwihangana, gusenga, kuganira. Okay. Ica kabiri yarasubiye kandi arongera arabaza ngo umugabo akubuza kuja gusenga ngo usigaye usengera mu bakizwa kuko kera mwari abakatolika, nawe ubwiwe niyo katolika atayijamo. Ica mbere intambara z'amadini zozo turazizi mu mico itandukanye. Bene ico kibazo cishugwa no kwera imbuto. Uwo muntu mwubakanye we ahagaze ku idini ryiwe ashobora mu mwanya wa mbere kuba adaha agaciro ubuzima buriko burahinduka, kuko guhindura idini ni kimwe, kuva muri Katolika ukaja mu Baporoto, kuva muri iri dini ukaja ni kimwe. Ariko kuva mu buzima bw'umwijima ukaja ukakira umuco ukaba umuntu ahindutse yama ivyamwa, ikindi kintu ico kigifatanye n'ubushobozi bugushoboza gutuma uwo muntu ariko araniganira idini acisha amaka akavuga ati amara naho atagisengeraho jewe nemera ndabona hari ibintu biriko birahinduka ku buzima bwiwe. Ariko guhindura idini gusa ukagumura umugore w'ingare cyangwa uri umugabo ari ngaho ari britare bimaziki. Ariko kwama ivyamwa bifise ubushobozi butuma uwo muntu avuga ati yamara naho iryo dini ntaryemera, umugore wanje cyangwa umugabo wanje ndabona hari ubuzima bwiwe buriko burahinduka. Hama ikindi hari abakomera ku madini yabo, kumvira mu mwanya wa mbere ni vyiza,
hari igihe vraiment uba ufise umutware ari brutal, ivyo bintu atabyumva, si igihe cyose vyiza igihe cyose guhangana nawe. Ndaza amatemonyage menshi y'abadamu abagabo babo bababwira uti oya uno munsi turajana gusenga muri Gatolika kandi watahashaka avuga ati je mfashirizwa iyo ngiye gusenga mu bakizwa niho mfashwa. Umugore wese w'ubwenge aramenya ko sometimes aba flexible akanezererwa guherekeza umugabo wiwe aho yumva ashaka kugira ngo acinzira amworohere, hama ivyo bindi bigumye bigoye babiganire ko, ariko cane cane amwamira ivyamwa gushika havuga ati je ndabona ntaco bitwaye. Wabaye umuntu mwiza, wahindutse, bandanye usenga kandi nzonaguherekeza ndabe uwo mupasiteri yatumye uhinduka. Amen. Hari abagabo baguma bihagaze ko akaguma akoresha amanyama ariko yamaze kubona ko umugore wiwe yahindutse, nawe agatangura kuvuga ati nzoza ndabe aho usengera, ndabe ico kintu caguhinduye. Yego. Ikibazo ca gatatu kivuga ngo atamugambi n'umwe akugisha atamugambi n'umwe agisha umugore mu vyerekeye itunga ry'umuryango, ahubwo agashaka ko afata ideni umugore akaba ariwe aririha, canke akabona ko programe ziwe z'amadepense zoba prioritaire, agashaka umushahara w'umugore awugire ko ico akontrole, donc awukontrole. Je nibaza ko iyo ni kibazo mu bibazo vyinshi ingo zishobora gucamo, aho haba conflict muri gestion y'ubutunzi bw'umuryango, cyangwa ugasanga mu bubakanye umwe arikunda abona inyungu ziwe gusa kurusha iz'uwundi, canke par rapport inyungu z'umuryango, inyungu rusange z'umuryango. Rero iyo ukijijwe umukonjoint wawe ntaba akijijwe, ikintu ca mbere ni principe d'abord ijambo ry'Imana rigusaba rijanye no kugamburuka, kubaha umutware wawe. Kabiri, ugasengera ivyo bibazo biba biri mu rugo, iyo nyifato uwo mubakanye afise itajanye n'urutonde rw'ijambo ry'Imana muri couple. Gatatu, kuko iyo umaze gushaka urufatiro rwo kumugamburukira, burya n'ubushobozi bunesha ubube gito bw'umwe canke uwundi. No kuvuga ngo ubu uriko urategura urubuga rwo gushiraho ibiganiro, rwo kwerekana les conséquences z'ivyo bintu we akora, hanyuma ukizera Imana ko hamwe no kumugamburukira, apana mu mafuti bien sûr. Iyo tuvuga kugamburuka nisobanura ko umugabo abwiye umugore ngo tuje kwiba, urumva, canke tuje mu mafuti, ko ijambo ry'Imana rirungika ryankuraja abagore kugamburukira abagabo babo mu mafuti. Oya, ariko hari ibintu bigaragara nka faiblesse mu mwubakanye, wowe udashobora gufyonda akabuto ngo uce umuhindura ako kanya nyene. Nizera ko Imana yabahuje iguha ubwenge, iyo uri flexible, iyo wumvira mpwemu yera, iyo wewe ubwawe nk'umugore uri ku murongo w'ijambo ry'Imana, Imana irakwinspira, iraguha des stratégies zituma umugabo wawe ahinduka buke buke, akava muri uko konona itunga ry'umuryango, muri uko gukoresha manipulation no kwikunda. Ego. Murakoze cyane Apostle. Madame Jeannette, hari icyo wokongerako? Okay, mu gusozera ikiganiro cyacu Apostle, nk'uko twese turabizi hariho icyo Imana yakugize, hariho abantu benshi
benshi wabereye icitegererezo apana mu gihugu c'u Burundi gusa no muri region ya East Africa no hariho n'ahandi twaba tutazi mbega ivyo bintu ubijera gute gushika ino saha tube tukikubona? Umuhamagaro ni ikintu gikomeye. Umuhamagaro ni ikintu gikomeye. Ubwa mbere ntahura ko ubuzima Imana yampaye subwi wanje bwo gukoresha uko je ndavyumva. Imana yantije ubu buzima, irafise gahunda, irafise icyo yateguye kubukoresha. Rero kuba yarantahuje umuhamagaro wanje, icyo yandemeye bimpa umunezero wo guserva hafi mpereye mu rugo rwanje, mu ishengero ndongoye, mu mashengero umubiri wa Kristo mu Burundi, muri region. Vyukuri nta si ibintu bimena umutwe. Si ibintu bimena umutwe, ni ibintu nkora nezerewe cyane. Rero igikorwa cyo gutumwa, igikorwa cy'intumwa, ni igikorwa kiba cagutse kirengeye ishengero rimwe, ari naco gituma kuva Imana itangura gushira ku mugaragaro ministère yanshizemwo, habaye ukwagukirwa. Icyo nkoreye mu Burundi ngasanga cafashe mu Rwanda, muri Congo, Uganda, Tanzania, hanyuma no mu makominote mu bihugu nk'ibi vya Amerika. Fasha nk'akaroro muri Congo hari abantu duhura kenshi, usanga bariko barashinga intahe ngo twumvise ngo indirimbo, ngo twatanguye kumva indirimbo zawe tutumva nico zivuga, ariko tukumva ni indirimbo ziko ziratujana mu gusenga, zitwegereza Imana, gushika naho rero dutangura kubaza ari umunyarwanda turonse tubonye hafi canke umurundi kugira dusobanura amajambo, ariko deja twamaze gutangura gufashwa nizo ndirimbo tutumva meaning y'ayo majambo ko zaba ziri mu Kirundi. Rero ndanezerewe igikorwa Imana yampamagariye, igihe mba ndiko ndagikorera hafi mu Burundi. Hanyuma mpiriwe mpishije, Imana yampaye umugore ankunda kandi akunda n'ivyo nkora, kandi dusa muri ico gikorwa n'umutima wo kureponda ku muhamagaro w'Imana. Rero ni umunezero wacu guserva ubwoko bw'Imana, kandi ndabizi neza ko tuzosozera ubuzima bwacu neza tunezerewe, kuko twakoze icyo twategerezwa gukora, icyo Imana yaturemeye. Yego. Amen. Amen. Imana ishimwe. Apostle, uri muri uru rugendo uri intumwa. Abantu batabizi Apostle ni intumwa. Uriko uravoyaja cane. Mbega ubu unyuri mu gisagara ca Arizona. Nashaka twumve message Imana yakurungikanye ituma uguma ugenda mu bisagara bitandukanye, nkuko wavuze muri Congo, Rwanda, ahantu henshi. Murakoze. Vyukuri gukorera Imana mu nzira yo gukorera abantu bayo niteka logiquement, physiquement biraruhisha, bitwara energie, uburyo, hari n'amasacrifice bifatanye navyo. Nk'ubu tuba twasize abana, tuba twasize ibikorwa dusanzwe turongoye,
ivyo byose ni ibintu bifatanye no kwitangira iki gikorwa. Ariko kandi kubera ko umuhamagaro wacu utagarukira mu Burundi, Bujumbura, Imana ifise umugambi ku mahanga yose. Message dufise turiko tugenda twamamaza ni message y'ikanguro. Amen. Kuko Imana ishaka gukangurira amahanga yose, ubwoko bwose kuyigarukira. Abantu bave mu gusenga ibigirwamana, mu gusenga amafaranga, mu gusenga ubutunzi, mu gusenga ibintu vyose isi iriko iragerageza gushira hejuru. Abantu imitima yabo ihindukirira Imana, abantu bihane, abantu bamenye ko baremewe guhimbaza Imana, baremewe kureka Imana ngo ibe aba ariyo ibahimbara. Imana ikangurira imitima yabo kwihana no gukora ibigororotse, gukora ibikwiriye. Isi isa uko isa uyu munsi kubera ko abantu bateye Imana umugongo. Ivyo bifise ingaruka zitari nziza kubera ko ubwami bw'umwijima bwo burakora ijoro n'umurango kugira ngo bwankishe abantu baremwe n'Imana, bubankisha Imana. Hama amaherezo ibibi vyongerekane bigwire mu isi, abantu babe mu buzima bw'umwijima, ubuzima bwo kwanka Imana, ubuzima bwo gukora ivyaha, ubuzima aho umuntu ubona umenga yarize, umenga n'umusirimu, umenga n'umuntu afise ubwenge, ariko akisanga mu buzima bwo kudatandukanya ikibi n'iciza. Imana rero ishaka gukangurira amahanga kuyigarukiraho, iba ariyo yonyene ihimbazwa, iba ariyo yonyene ifukamirwa. Ivyo rero ni inyungu kuri kiremwa muntu. Aho niho hari umutekano wa kiremwa muntu, kugaruka ku Mana yiwe. Yego. Murakoze cyane mama Apostle. Nashaka umbwire ko murajana birakorohera. Yavuze ko harimo amasacrifice, gusiga abana, biroroshe nk'umufasha wiwe iyo kuko muravoyaja cyane mbese birakorohera iminsi yose nk'umuntu uri umufasha wiwe. Ntibiba vyoroshe ariko birimo mu byo niyemeje kumushigikira. Kumushigikira bigumye vyoroha, donc kumuba hafi, kumushigikira mu gikorwa Imana yamuhamagariye. Rero igihe cyose bibaye bambona ko ari ni igihe c'Imana, y'Imana idutumye ahantu twama twiteguye kugira ngo dukore ico Imana ishaka kudukoresha. Rero je biranyorohera kuko mba nzi ko nubwo bugombe bw'Imana nico Imana ishaka kudukoresha. Nkaca ndamushigikira nkavuga hamwe n'Imana, Imana izodushoboza. Ntiba vyoroshe iki gusiga abana, ariko mba nzi ko iyo Mana nyene iri kumwe natwe nizobandanye yitwararika nabo bana. Nk'ubu nk'uko wavuze uti turi mu gisagara ca Phoenix, Arizona. Imana mu buhinga bwayo ifise ishengero ahantu hose mw'isi. Igitangaje rero hari ico Imana yavuze ku bihugu vya Afrika. Twazaniwe ubutumwa n'abazungu imyaka myinshi iheze, tumurikirwa n'umuco w'ubutumwa bwiza. Ariko Imana haraheze imyaka itari mike ivuga ko Afrika hazogera igihe nayo itwara ubutumwa bwiza muri bihugu by'abazungu. Ico Imana yavuze kiriko kiraba. Kuba muri uyu mwanya turi hano
turiko turagenda mu bisagara bitandukanye by'iki gihugu kinini cya Amerika. Uyu munsi tukaba turi hano nyuma yo kugendera ibisagara bitandukanye birimo ishengero rya Kristo. Ubu tukaba turi hano muri Phoenix, twakiriwe n'ishengero rya CLC, naryo rifise uwo mutima w'ikanguro, ritahura neza message Imana yatanze ku banyafurika. Twebwe rero twagize umugisha wo kubana no gukorera muri iri shengero rya CLC muri uyu mwanya duciye ngaha. Kandi twanezerewe cyane gusanga hari intumbero y'ubuvyutse canke y'ikanguro Imana yahaye iri shengero rya CLC, gukangukira kubaha Imana, kwanka icaha, kubaho ubuzima bwejejwe, kumenya ko turi les vases d'honneur, ibikoresho Imana ishaka yatunganije kandi bananya gutunganya kubw'igikorwa cayo no kuzana ikanguro muri ibi bisagara Imana yabatumyemwo. Twebwe gukonekta namwe n'andi mashengero ari hano muri Phoenix n'ayandi agiye kuvuka, twebwe n'umugisha. Kandi Imana iba yadutumye ngo tubibutse ngo ntimwibagire icyo Imana yavuze, yabavuze ko yavuze kuri Afrika. Ntimuze ngaha ngo mukora ibintu bijanye n'imigenzo gusa, kuba hari shengero canke kuba muri abakizwa gusa. Oya, ubuzima bw'iri shengero, ishengero Imana ihagurutsa muri iki gisagara, bufatanye n'icyo Imana yavuze kijanye n'umugambi w'ikanguro. Amen. Yego. Amen. Apostle Madame Jeannette, nagira mfata n'umwanya nukuri ndabashimire. Mwakoze kubana natwe. Jewe natewe iteka. Hariho abantu benshi Imana yahaye ingabire ariko tutakibona, batagikora. Nukuri Imana ihabwa icubahiro, kandi ndaciye bugufi musi y'amavuta yanyu mvuga ngo mwakoze kuza kutwitaba, kuza kuri platform ya Warubizi itegurwa n'ishengero rya CLC. Nukuri Imana ibahezagire. Ariko iminsi yose yo mpejeje ikiganiro namambaza abatumire banje yuko hari nk'akajambo ka nyuma bafise bobwira abantu badukurikirana canke abazodukurikira. Apostle Nicobura ijambo ryo kubwira abariko baradukurikira ntiyobura. Nagira ndabibutse canke ndababwira batabizi ko kugira Imana intumbero y'ubuzima bwawe niwo mutekano wawe muri ubu buzima, muri iyi si turimwo irimo ibibazo no kuzazanirwa, guteye ubwoba, intambara hirya no hino mu miryango, ku rwego rw'ibihugu. Kandi Imana ikemera ko tuba muri iyi si nyene. Hariho ibanga rishobora kugushoboza kubaho amahoro mu bihe by'ibihuhusi nk'ibi. Ni ukuzirikira ubuzima bwawe ku Mana, ni kwiyegurira Imana, ukamenya ko udakwiye kubaho wiyobora nk'umuntu yiremye. Kureka ngo Imana izana umurongo n'urutonde mu buzima bwawe niwo mutekano wawe wa mbere, kandi niryo banga rituma ubuzima bwawe bugira umunezero no mu bihe by'ibihuhusi. Ndabifurije rero kunyotererwa Imana kurusha uko mwahora. Ndabifurije kuba aho Imana ibashaka. Ndabifurije kugira imiryango n'ingo vyubakiye ku rufatiro ruzima ari rwo Kristo. Hanyuma dukorera Imana, dukora ibishimwa n'Imana mu mwanya muto dufise wo kuba hano ku isi, maze tuze turangize ubuzima bwacu neza, tunezerewe, twarabayeho ico Imana yaturemeye kubaho. Murakoze. Amen. Madame Jeannette.
nanjye icyo nobifuriza bariko baradukurikirana, ndabifuriza yuko ubuzima bwabo bube ubuzima bunyuzwe n'Imana, kwizigira Imana, kuko uyizigiye Imana ntazoshobora kumaramara. Yego, Imana ibahezagire kandi ibandanye, mubandanye muyigira iya mbere mu buzima bwanyu, hamwe namwe muyera azobashoboza gushika kure, kandi mubeho ubuzima buhindutse, ubuzima buhimbara Imana, niho ivyanyu vyose bizogenda neza. Nagira nshimire abantu bose bakurikiranye ikiganiro ca Apostle na Madame Jeannette. Imana ibahezagire. Nongera ndabibutsa yuko muri CRC dufise amaprograme atandukanye. Turaterana imisi yose ku munsi wa gatanu ariyo Friday, dutangura amateraniro yacu ni overnight, dutangura 8 p.m. gushika midnight. Hama Sunday tukagira service itangura 10:30 gushika 1 p.m. Turabahaye ikaze. Hama mwabonye yuko ikiganiro n'umunsi tutagikoreye muri studio za Warubizi kubera abatumire bacu ntibari basanzwe, so twabasanze aho bari. Nukuri turabashimiye abantu bose baduhaye ikibanza, batwakiriye, abantu bari muri media team, ndabashimiye imisi yose nama ndabashimira, sishobora kureka kubashimira. Imana ibahezagire. Je nateguye iki kiganiro nitwa Darlene Irakoze. Mwakoze gukurikirana ikiganiro cacu, naho ubutaha. Bye bye. Warubizi.